Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihogo bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Mu Kirundi bati ubugirigiri bugira babiri kandi ngo nyamwigenda ko ntari miri impeshi. Nta numwe ayobewe akamaro k'amakoperative kuko kuja hamwe abene gihugu bagakorera hamwe bungurana vyinshi haba muri ayo makoperative mu ngo iwabo no mu gihugu. Nico gituma leta mvyeyi kandi inkozi atacidakora kugira ngo ishigikire amakoperative haba mu kubaha uburyo n'ubuhinga kugira barime borore gutyo bashike kwiterambere rirama. Ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu rigira gatanu ryuguruwe icese n'umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye kucivugo ngo umwe wese kuco ashoboye dukore twese, kiraduhamagarira gukura amaboko mu mpuzu tugakora kuko ibikorwa bizana umuhezagiro. Umwe wese kuco ashoboye dukore twese, ivyo tubivuga tubizi kuko igihugu cyubakwa kandi kikongera gatezwa imbere na beneco. Ntituje ngaho ngo tujyame umukondorazosi twibwira yuko hari umunyamahanga azoza kutwubakira igihugu cacu. None ntitwama tuvuga ngo uza gutera uburezi arabwibanza. Uwo munyamahanga turindiriye yarahavye ubukene. Iwe nta muvukanyi wiwe arara atubitse umukanda. Tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba rugwanya ubukene. Umwasi yitwa ubukene arwanywa n'urunani mu bikorwa. Ibikorwa bizana umuhezagiro kuko nibwo butumwa Imana yahaye umuntu ikimurema ikamuzana ngaha ku isi. N'Imana yavuze iti nzohezagira ibikorwa vyawe, uzorima wimbure wuzuze ibigega. Ntihagire rero kuva ubu uzosubira kurya indya idahezagiye kuko na Paul yaravuze ati kuva ubu niwasiba gukora no kurya nturye. Niwavumbura iki ukagikora uwundi akavumbura ikindi akagikora, tuzohuriza hamwe tube bamagiriranire kuko ivyo dukeneye biri ubwoko bwishi. Guhuriza hamwe nivyo ikigo Anakope kiriko kirakora. None Anakope ijejwe iki? Canke kuja mu makoperative vyungura iki? Ikigo Anakope ni ikigo kijejwe gutanga intumbero no guteza imbere amakoperative. Ari nayo mpamvu duca mu gihugu cyose mu ntara no mu makomine kugira ngo twereke n'ukuri intumbero ya leta nkozi uburyo yoshigwa mu ngiro n'abene gihugu mu guhurikira hamwe kugira ubwa mbere inguvu zireke gutatana. Twashimye gushinga koperative nkuko mubizi murazi yuko koperative abantu bashira inguvu hamwe, bamaze gushira inguvu hamwe ntibagarukira mu by'ikibano gusa ariko kandi harabano kuduza ubutunzi bwo mu miryango ndetse n'ubutunzi bw'igihugu. Hanyuma ugira kabiri twitabiriye akamo ka leta y'u Burundi, leta mvyeyi aho yahamagarira abene gihugu gukorera hamwe na cyane mu gihe tuzi yuko ubugirigiri bugira babiri ariko kandi nyamwigenda ko nawe akaba tarima impeshi. Nico cyatumye rero dushima gushinga koperative kuko umwe abafite icashoboye undi akagira icashoboye mazana ubumenyi undi akazana ingufu twese tugahuriza hamwe bigatuma dushobora kugira ikintu kizima gishobora gutanga n'umwizero wakazoza. Umuntu atarijukira kuja muri koperative kandi ziko ziragwizwa tubizi ko kuja atari ico bisaba aguma yikura mu bandi wowe katera inyuma
gatera inyuma kuko nyamugenda ko ntarimira impeshi iyo ni imigani ya kera rero nibitumaze kubona ko umuntu agiye hamwe n'abandi haba inguvu muriyunga mukiyunga neza mukora ikintu kiboneka ibateranya bikavaho mugaja kugikorwa gusa nk'ubu twega muri koperative abantu bose duhurira ku mwimbu uje kuva nzoza kurima iwawe canke hiki duhurira ku mwimbu atacurose muri koperative rero gushaha inguvu hamwe umwaka ari imbere akabira akarura abandi hanyuma mugatezanya imbere abantu bize batijukira kurima barahari hari n'abatabikunda ubwa mbere bumenye yuko bafungura birafunguye ivyo yarimye ko agomba gutsinda ku muntu yagishoye ku isoko mu hamaki buhindura rero ufise umwanya akaragironka nkena akora ibindi bikorwa by'inyuma y'akazi kwa gatanu ku mugoroba kwa gatandatu no kwa mungu nico kuza kuraba umurima bavuye mu misa nibaza ahubwo dukore tugiye nico tuzosigarana abana amatongo aho arahari n'ahandi yego ashobora kuba ufise itongo kure y'abavyeyi uravye aho ukorera mugaraba hafi kora nimba umaze kubaka inzu bamwo iyo nzu washobora kuzoyifiramwo uko n'inzara mu gihe wakuronka ibintu ufungurira abana kandi ugategurana kazoza tutibagiye no gutegura pension nuze kubikora ari uko hageze kutaha ngo iziza guhona zihera mu ruhongore ugwaruka niko kazoza k'igihugu ni nabwo butunzi bagiye mu makoperative hoho bikarushiriza jewe ndafise ikintu ko ndabwira ugwaruka cyane cyane kugira ndabibutse ko ari ubutunzi ubwabo nubwo igihugu muri rusange ubwa mbere ugwaruka nibo benshi mu gihugu ubwinshi bw'abantu nibwo butunzi bukomeye kurusha ibindi ubwa kabiri ugwaruka rwafise inguvu by'ukuri nasanze umuntu afise inguvu abafise byose ibyo muzi byose twita byose abafise ubutunzi abafise amazu abafise amamodoka abafise byose igikuru gusa nuko amenya ukuntu yokoresha izo nguvu ikigira gatatu ugwaruka bafise umwanya gatatu ubwa mbere ni benshi ubwa kabiri bafise inguvu ubwa gatatu barafise umwanya rero jewe ikintu saba ugwaruka gose aho ruri ubu butunzi butatu nibanze babutahure ko bari nabwo bamaze kumenya ko babufise nibaze tubushire mu ngiro kubushira mu ngiro ni gute nukuja hamwe mu makoperative kuko izo nguvu naho navuze ko bafise inguvu ntibazinganya uwo mwanya ntibawunganya ubwo bwinshi nibwo bwinshi dufise tunganya rero tuje hamwe muri makoperative tuce dutangura dukora ibikorwa bizana inyungu sinovuga ngo uburimyi n'ubworozi gusa oya jewe kugwaruka mvuga ibikorwa byose bizana inyungu tubikore tutaravye ngo dukori bimeze gute tubikorereho aho kubikorera hariho igihugu n'ikindi kiragutse kiriho ikigira kandi kinera intege nkace ntege ugwaruka hambavu y'ivyo bintu byose leta mvyeyi leta nkozi irongowe na nyene icubahiro General Major Vaste Ndayishimiye yaragikemuye mu gushiraho ibanki itujejwe mu gwaruka byumvikana bwa bwishi na zanguvu tumaze kuja hamwe turonka umutahe kumutahuriho turaronka ingurane tuyose ce dukora ce twunguka ce turiha ce dusigana umutahe tuzoriha tuze dukoresha ibyo wacu dutera imbere tubeho leta rero mu gushigikira ugwaruka ruhurikiye amakoperative yarashizeho ibanki mu ntara ya Gitega kugira rwiteze imbere iyo banki irabaha ingurane ikabafasha mu nyigisho ikanabereka niyo boshoreye umwimbu baronse bije ibanki y'iterambere y'ugwaruka ikorana n'ugwaruka rukorani ruri hamwe mu makoperative cyane hamwe n'amashami yandi y'iterambere hanyuma ikaba kandi itanga ingurane kuri ugwaruka ruri hamwe kuvuga yuko uje uri umwe tugusaba yuko ujamwe n'abandi kugira ngo ushobore kuronka ingurane muri banki ingurane z'imigambi yabo cyane iri mu bisata igihugu cafashe yuko ari bisata bizamura igihugu no kwita muri gifaransa secteur porteur de croissance navyo hanini ni burimyi n'ubworozi
hamwe n'imigambi yo muri tourisme n'ibindi kubera abakiri bashasha mu byekeye gutunganya ubutunzi bwabo n'amashirahamwe turatekanya inyigisho nyinshi cyane icambere ni inyigisho tubaha ngo kabiri nako nuko tubaha amahera buke buke tugenda tubaherekeza mu gutunganya no mu kurangura ibikorwa byabo kugira ngo bazoshikira amahera menshi cyane bamaze kumenyera gutunganya neza iby'amashirahamwe yabo ikindi naco nuko tubafasha ko bari hamwe mu kubaronsa mu kubereka aho bashobora gushorera nk'ibintu byabo bakaja hamwe byo twita mu gifaransa chaîne de valeur. Vyongeye leta mu gushikira ugwaruka yarahaye ugwaruka rurikiye mu makoperative yo ku mitumba ingurane kugira ngo barime borore bagwize umwimbu. Amahera yatanzwe na leta yashitse ku mitumba yose hace nka 98% turishimira ikoreshwa ryayo ariko hariho n'ahandi kabisa by'ukuri batabyitwayemo neza barayakoresheje nibyo mugo dusanga bagiye baragira utundi tutadushimishije utwo tundi ariko kubera atari tunini uko ntaho yariwe ngo aribwe yose oya nta naho bagabuye mugo naho bagerageje kugerageza gukorakora ariko naho twahageze ubwa mbere kandi tuhageze byaratoye umurongo cyane cyane ko twasanze ko ntitwari twabigishije by'ukuri byokoreshwa gute mu gihe leta iriko iregeranya umwimbu w'ibigori igurira abarimyi ku mafaranga 680 hari amakoperative asigaye ahingura umwimbu w'ibirimwa kugira ushobore gukoreshwa igihe kirekire. Mu by'ukuri twe twagiye mu gisata kijanye n'amahinguro cyane cyane kubera yuko twabona intambamwe zikomeye umwimbu uraboneka ari mwinshi ariko mu kanya gatoyi ukabura pfuye nuba twagiye mu iki gisata c'amahinguro cyo guhingura umwimbu kugira tugerageze kuongereza ikiringo ushobore kuramba cyo ni cyambere ariko ubwira kabiri ko ari kugira na twebwe dushobore kugurukirwa uhiganwa n'ibihugu bibanyi ari byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuko umwimbu umaze guhingurwa tuba turose uburenganzira bwiza bwo ko umwimbu wacu dushobora no kuwushora mu bindi bihugu. Ni societe cooperative isanzwe ikora mu gisata cyo guhingura umwimbu uva mu birimwa nkuko mubibona murana ko duhingura ibivuye mu bigori mwabonye aya mafu y'ibigori azwi ku izina rya gishimwe ariko kandi turakora n'ubuyi bumeze neza cyane muri societe cooperative yacu turafise na programme nziza yo guha agaciro umwimbu w'ubuki ariko kandi tugomba no gukora ahubwo mbere biza biri no mu igeragezwa gukora amakonfitire ava mu byamwa bitandukanye ari nanasi ari amafreze n'ibindi amagoyave ku rundi ruhande turakora purée de tomate tugakora n'amaji azwi ku izina ry'intsinzi ariko kandi koperative yacu iragutse kuko no mu gisata c'uburimyi irakora yo gose turafise imirimo itari mitoyi dusanzwe turabarimyi duheje kurima tugerageza kongera agaciro ibivuye mu ndimiro z'iwacu ariko kandi tukegeranya n'ibive hirya no hino mu bandi barimyi baba mu ncungararo. Umugambi wa leta Paifar B ufasha umugongo n'ikigega mpuzamakungu FIDA ukorana gute n'amakoperative? Amakoperative asanzwe akorana n'umugambi Paifar B umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu FIDA. Amakoperative dusanzwe dukorana hari ibyo asabwa kugira ngo ashobore gushikira ingurane biciye muri amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana y'ama microfinance canke ndetse ari nayamaze gushika ku rwego rw'amabanki. Murabizi mu kibano abana naho babavukiye rimwe ntibakugira igikuriro cyo kimwe. Amashirahamwe rero yose ntari ku rugero rumwe. Hari amashirahamwe usanga bivanye n'abanywanyi yarabangutse agashobora kwitunganya no vuga nko ku nzego zo kumenyekana. Hari amashirahamwe usanga ataramenyekana no ku rwego rwa komine. Hari hamaze kumenyekana gushika ku rwego rwa komine, haramenyekana gushika ku rwego rw'intara, hari n'amenyekanye gushika ku rwego rw'igihugu biciye muri API. Urumva ko kubijana kwitungana aho ni mu bijanye ni impapuro ndanga
koperative hakaba n'ukundi kwitunganya bijanye no kunga ubucuti hagati y'amakoperative n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ku bijanye no kunga ubucuti nivyo hariho amashirahamwe amaze kuronka amakonte mu mabanki canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, hakaba n'amashirahamwe abanywanyi bayo bamaze gushika no ku rwego aho nabo bigirira amakonte. Murumva ko bigenda bitandukanye ko rero ishiramwe rigenda gitunganya muri ivyo bijanye no kunga ubucuti hagati y'amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, niko nabo bantu b'amabanki canke b'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nabo boroherwa mu gukorana n'aya makoperative na cyane mu bintu byo kuziganya no kuguranana. Abagwizatunga barakwiye kwijukira ibisata vy'amahinguriro, leta nayo ikabandanya ibashigikira, amashirahamwe nayo atanga ingurane canke amabanki aherekeze amakoperative mu kuyafasha kwitunganya, na cane muri kino gihe leta iriko iragura umwimbu w'ibigori. Rero guco twagomba dutere akamu n'abandi bagwizatunga ni bareke kuguma bakorera mwibi bisata bito kandi uburyo buhari nibijukire iki gisata c'amahinguriro kugira ngo nyibari wa murimyi yarimye ibigori byabaye byinshi namufashe kumbure umwe nabikure mu ifu uwundi nakore mu ifu y'ubuyi awundi nibagira ubushakashatsi nyimba bishobora kuvamwa amavuta bagira ubushakashatsi bivemwa amavuta eka uwari wese mu gisata ciwiwe ajemo abagwiza tunga nibashiremwe uburyo kugira ngo bakore mu iki gisata ariko kandi ngomba no gutera kamo n'amabanki nayo nyene ntitwoyasiga inyuma murazi yuko ibintu by'amahinguro bisaba uburyo bwinshi n'amabanki nijukire gufata mu mugongo abantu bari barakora mu bisata babahe ingurane babaherekeze mu migambi yabo y'iterambere ko atagukekeranya uko umugwiza tunga atera imbere niko na banki itera imbere kuko ni magiranire. Mboneho n'akaryo ko gutera kamo cyane aya mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ko yosubira akinanata bakava mu biro bagashika ku rubuga nabo bagahimiriza amakoperative na cyane muri iki gihe cyo kwegeranya umwimbu kugira ngo batanga inyigisho zijanye n'umugambi wo kuziganya no kuguranana mu makoperative kugira ngo amakoperative adafise amakonti bayuguruze abayafise bayashireko udufaranga baziganye ko canke imigwi iri muri ayo makoperative nayo yuguruza amakonti yayo kugira ngo ejo aho bukera nibaja kuyitura bizeye borohere baze basanzwe bafitaniye ubucuti budasanzwe. Ari leta nkuko yabitanguye nayo nyene niherekeze abagwiza tunga bariko barakora mu iki gisata mu kubaha uburusho mwe n'ubundi kugira ngo boroherwe mu byo bakora. None ku kibazo cy'uko amashirahamwe atanga ingurane canke amabanki agonanwa mu gutanga ingurane, ico kibazo catorewe umuti gute? Byo kuri iyo amakoperative canke abene gihugu mu migwi yabo canke mu tandukanye bwabo ariko bariduga bati amabanki canke amashirahamwe kuziganya no kugurana natworohereza, nivyo hariho ibintu byinshi, hariho ibitari bike bihaze usanga ayo mashirahamwe canke amabanki atariko arorohereza bene gihugu. Ubu ikintu gisabwa twebwe nk'umugambi PAIFARB kandi nabo umugambi w'igihugu ikintu dusaba nuko iyo baye amabanki canke amashirahamwe kuziganya no kugurana boshira mu ngiro ivyanditswe, nimba haragahaze bagasaba ibiganiro hagati yabo ni banki nkuru y'igihugu kugira ngo ako gahaze bagahinyanyure, ariko nukuri ibintu bijanywe no koroherezwa leta y'u Burundi yarekanye ihagaze kandi bari bavyumvikanye bumvikanye ubwa mbere ahanini ibijanye n'inyungu ziharugwa ku ngurane ziba zasabwe, barumvikanye ko amabanki ashobora gutora inyungu mu banki nkuru y'igihugu ku mahera 2% ku mwaka, hama nabo bakayatanga ku mahera 3 ku microfinance agiye kubitura, hanyuma microfinance nayo akaca yatanga ku mahera 8% ku mwaka aharuwe mu buryo bworoshe. Ivyo baravyumvikanye, hanyuma ama microfinance nayo ashobora gutora amafaranga mu banki nkuru y'igihugu navyo nyene bari babisavye ko amahera boyatora, hanyuma nawe nyene bagaheza bagashirako ibice bitavuna umurimyi
ntibarenze ibice 8% kugira ngo umwene gihugu abandanye yoroherezwa. Ivyo rero baravyumvikanye ho bari ku rwego rw'amabanki, ho bari ku rwego rw'amicrofinance, ibintu byose baravyumvikanye ko kugira rero umuntu amenya agaciro k'umwimbu abanza akarima hama akabona guhingura. Iyo wahereye mu burimyi urabona ingufu ziba ziriyo bigatuma umenya n'agaciro umwimbu uba ufise. Wanashaka wagomba no kugurana wa mwene gihugu umugurira neza kuko ubuzi n'ingufu nawe wenyene ubwawe ukoresha. Rero nagomba mpamagarire aba bagwiza tunga ntibaze kubitegera ku isoko gusa, ahubwo niba banze bagende mu mirima batanga karorero, bagire imirima y'icitegererezo nk'uko leta y'u Burundi irigwa irabiduhamagarira, barime amahegitari n'amahegitari hanyuma bahere guhingura ku vy'iwabo. Nukuri begeranye umwimbu uva hirya no hino mu bandi bene gihugu ariko bahereye ku vy'iwabo. Urongoye banki y'ugwaruka aratera kamo ugwaruka gukura imigambi yabo mu vyiyumviro bakayishira mu mpapuro kugira babone kuronka ingurane. Ubwa mbere nuko bokora amaboko mu mpuzu koko kabisa, hanyuma bakaja hamwe. Ica kabiri imigambi yabo bafise mu mutwe bakayishikura mu mitwe yabo bakayishira mu mpapuro, mu byo twakwita kugira ama plan d'affaires muri migi Faransa. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aratera kamo abarimyi n'abahurikiye mu makoperative ko bozana umwimbu w'ibigori umeze neza. Shatse gutera intege abene gihugu kugira ngo wa mwimbu wabo ntuzosubire kuba ingorane nk'uko twayibonye muri kahise. Abene gihugu bahurikiye mu makoperative turasaba yuko bozana umwimbu umeze neza, ugosoye neza, hanyuma umwimbu banikiye neza ukuma. Ico no baremesha nuko igikorwa kizotangura kuri wa mbere itariki 12 z'ukwezi kwa kane nikizoca gihera mu ndwi imwe. Ni kiringo c'amezi abiri, no kuvuga ku kwezi kwa kane no kwezi kwa gatanu tuzoguharira kugura uwo mwimbu w'abene gihugu. No kuvuga rero nico gituma tubatera kamo kugira ngo ntihagire abaca bihuta ngo bazane umwimbu utumye kuko bica bitugora natwe ingene tubungabunga. Ndabatera kamo yuko bo kwitonda bakaza barazana umwimbu bateguye neza wumye kandi ugosoye. Hama imbere yaho hari ico kiringo c'amezi abiri nitwabona gushika mu kwa gatanu hari ibigori bikibandanya biza tuzobyakira kuko nico leta nkozi ibereyeho. Akeza karigura isekeza ryo kugura intete z'ibigori murumvise ko ryatanguye kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka w'2021 rikazomara amezi abiri. Umwimbu mwiza wihesha agaciro, aho niho yaba umurimyi ku gatwe kiwe canke abarimyi bahurikiye mu makoperative bazobukura mu cibo, gutyo wa munwa ushishikare uronka ico ufungura na wa mufuko ushishikare uronka amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga ngivyo ririko reba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima Bezuka n'ibidukikije. ziriho bihoza abana ndekugura nama. Ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.